ikigo Incuti mama kwize inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa Incuti ya Bose hewe gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama Incuti ya Bose gifasha barya abantu bose bagendana za ndwara niziyi yo nozidondagura nkazima urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intare n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi yo baba bukozeko sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama Incuti ya Bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija kuri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answala mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu mu Cibitoke mugisanga impande y'isoko imbere ya atelier ku ruhande rwo haruguru ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo imakamba mugisanga muri komine Nyanzalak imbere y'ibanki BCB akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 Incuti ya Bose ni Incuti yawe. Nitwa Barendegere Michel. Urumva mu ncamake naravuriwe Igitega mu Kibimba niho natanguye mu Kibimba biranka Betaniya biranka Betaniya banyirukanira mu bitaro byo ngaha bikuru by'Igitega batigenda bagusature mu nda kuko amazi ari mu nda ararenze. Ico gihe nagira umururumbo mwinshi bagafata isima kayishira mu mazi hama bagaca bayikenyera ngaha mu nda haca nicara sinashobora kujyama ku gitanda imatera n'abahevye muravyumva naho tuzifise tuziryama kuko duhiriwe hari igihe utazoyiryama hanyuma nicaye kuri iyo ntebe bakamvuka umusegetera kugira ngo imibu ntindye nkasinzira y'amazi ahetse muri ya eswime yumye nkaza numva wa muriro atwaje nkaca nsubira kwikangura Imana ingirira neza bashikanye mu bitaro by'Igitega bati ntidushobora kukubaga ngo dukuremwe ayo mazi ko ntacyo tuma tukubaga ahubwo Bujumbura banjani Bujumbura baragerageza bahinga barakorana ngo bimitsi bibiki ngo yanga tugenda mu Rwanda ngo banza gupime ngo tumenye ivyo ari byo haragenzi bafata imodokari zitambaye mukama Imana yaranyeretse ko inkunda haje Imana iradukunda urazi kuzona umuduga wo muri ministere de l'intérieur ntawe tuvuka nariyo nta mwene data nta data wacu Imana igahagurutsa imodoka nkiyi hamwe ku mupaka atanu wihagarika ndashika mu Rwanda bamaze kumpima niyumvira ko ncangira mugabo nzanye nyinshi yungu tegeza kuja mu Buhinde aho sinshobora kuva hasi ibintu byose bamfashirizaho njyana ubugabo burahera haheze imyaka 2 niho nazambona pastor aje urumva ngo hariho umuntu ngo avuze imiti y'ikirundi ngo avuze iki ngo ashobora kuguha ibumba ivyo vyovyo n'ibiki jewe nk'umukizwa ivyo vy'amabumba mu ntanira ibinini vyarananiwe nari mfisashe yuzuye ibinini bingana gutya nanwa ku munsi mpinduranya nka regime hanyuma toyaje nzo mukuzanira muganire acaraza aramunzanira ntego daturazana abo bantu mugabo jewe sindabizi arivyo hanyuma umukozi w'Imana aramunzanira mu gitondo kiraha arabisobanurira ntitwarutamena ngo yango nacyo ngo ndabona kutabitahuye ngo reka ntahe nzogaruka ejo habona ari kare
ndako caritahi n'umukozi w'Imana aritahi mugabo ko yari yahabonye zamana aravyutse ati rero ndaje arasiguri ukuntu noti ivyamwa bicangira nivyo bimeze ukuntu ingano izo bita sezame byari nk'umugani wanjye arabindondorera ngira ngo yakuye mu gitondo gicana saa sita ambwira ivyo bintu ko vyomfasha numva umengani muribuka namana agwaye imibembe bamubwira ati cyo gutabara Elisa ati manuka hari wiyuhagiye iwacu n'amazi yariyo ngo umukoja muri ivyo bitobogora umukozi w'Imana rero abimbwiye ntumve rero reka sigare ndabaza umutima mukecuru hari ku kazi mukecuru aganutse ku mugoroba ndamubwira nti burya rero wa mukozi w'Imana yambariye n'amatwi yaboze none nkora iki hari wewe ministre wa mbere ngaha nuko jambo rigatungana tawundi yo kumva ingingo rero mpatira ingingo numva ati burya rero nkime ati utagateturuye si vyiza reka twemere ntantuma ko mumumbwirire aze tugerageze ego igisabisho abasenzi barasenze kweza aho bamaramara kweza aho bamaramara kuko aho baca bababwira ati abo basenzi ba misi yose bamaze gusenga basengera iki uwo muntu ntiyomureka agapfa bamusengera ngo azokira mugabo Imana hajya ku kanyuma nihigira gute ikora uyu mukozi w'Imana ashitse ndamutumye ko basha arakora kabisa ndibukisha koshi yazanye y'imiti itandukanye ibintu byinshi cyane amabatera bacangiranije n'ibindi habaye n'ikintu cy'akamaro ni byiza ko aba bahinga bagwira bakaza barabitubwira hanyuma mugabo kwampa ivyo bintunwa uko anyinikira mu bwato yanzaniye ubwato bungana naho bwagakereye nkaryamamwo ndi umugabo nkakwigwa akajama akanyukura ibiguru bitacyumva urabona aya maguru ushize ko amazi y'umuriro aho umuhungu wanje ari ngaha yangwaje ko aratugirisha agaswime agashira ko agaswime akuye muri ayo mazi yabize agaterera ku maguru agakwega zarasha ariko je atana kimwe numva ni ukuvuga ko namaze imyaka 2 n'igice narapfuye kuva ngaha kumanuka ntari umuntu ntiby'ikinuma numve uwo muntu akazorya ikinuma sinumva ikintu na kimwe hanyuma uwo mutama canzanira ubwato ati ubwato rero bwo uzohora ujamwo akufashirizamwo na nyabumba akanyukura ukigo Incuti mama kwize inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa Incuti ya Bose hewe gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama Incuti ya Bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara niziye yo nozidondagura nkazima urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abajya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama Incuti ya Bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija kuri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answala mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema imuramvya mugisanga imbere ya
sentare y'intango ibubanza ni kw'isoko ku musenyi haruguru y'ibanki bankobu mu Cibitoke mugisanga impande y'isoko imbere ya atelier ku ruhande rwo haruguru ibujumbura mugisanga mu Carama kw'ibarabara rya kane nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe.